Jina afise inda. Baramuteye inda. Natwe je nzotekereza nyeretse umugabo wiwe. Umwanya umwe aravuga Mr bavuga abantu benshi cyane. Natwereka umugabo. Je ndibaza baramwihakanye. Ndibaza baramwihakanye. Gutwarinda ntivyari Jean nyene. Sinyano bivuga kuko ntivyari binakenewe n'igihe nta n'umwanya munini yaramaze muri industry. Ndibaza zabaye paraxide. Ntabyo yarashaka. Gusa nyene kugira nyene yirinda abantu avuga nenda bishaka. Urana aguma agira ama video nenda bishaka navyibushe. Ugiye si umutima mwiza ashaka. Wapi? Oh yes, 1 2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Nagatserero. Amanda kugira byinshi muri entertainment. Amanda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Ready is the gentleman. Kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update notes. Kuri kamera uri kumwe na Pasi cameraman, ni watuma image uyibona imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Nakusenze kujera kumva kuri micro Ishabo Radio. Papa promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira abeho umwana habanza kubaho papa. Yes, nongeye kubagarukanira wa musheri wa Dramati. Mo yavuga ngo bamutware ku buntu. Sali. Hey. Comment ça va? Ça va. Meze neza. Cyane nawe. Amakuru. Meza. Ubuse wageze gute sasa? Wagenze neza. Wagenze neza gute? Kako nafunguye. Wewe wafunguye byose biba birangiye. Byose bimeze neza. Uyu musista sasa rero ngo afise ikibazo gusa cyo kujya. Ni kuvuga we ngo wariye tayari. Urabona ko mbyibushe. Ngo waravyibushe? Ubona uvyibushe? Cyane amatama yiwanje. Ubona uvyibushe? Cyane. Ubona mumbona yasa amatama? Ndafise. Upimiro binga? 58. 58. 58. Niko ntatse no kugira gym. Iyo manzi imisi nagira gym cyambyibwa nabi. Rabinda yabaye nini? Canke nawe ufise? Oya reka notinya. No wango. Gwinda yabaye nini? Canke nawe ufise inda? Oya. Canke nawe ufise inda? Oya nta mwana ari. Mbaye general rero. Waye? Mbaye Gina. General. General yagite. Arafise inda? Inde? General afise inda. None kugira inda ni bibi. Bakuzi ba Loy TV none gutwara inda si bibari. Biravana n'igi bitwariyemo. Yego. General yitwariye mu gikimeze gute? Yo kibi cyane. Ntiyiremeshe ahari ababaye. Inde? Gina. Ahari ababaye. Ababaye kubera. Ntatubeshe igenda yitwaye atavyo ashaka. Ntatubeshe. Ababaye gute? General bakuzi ba Loy TV. General ameze neza. Arakubwira yuko ameze fresh afata ama video wabwiye ko ameze neza. Sinaho uri impamvu uri kwavuga ko General. Na General yitwaye novuga ko neza bariko aho mbandi. Reka nukwiremesha reka. Sasa kurande gwa uvuga yuko General yagize. Jean nyene yaradekonye sana. Yadekonye gute? Gutwarinda ntivyari Jean nyene. Sinyano bivuga kuko ntivyari binakenewe n'igihe nta n'umwanya munini yaramaze muri industry. Byari bikenewe ko General atwarira none umuntu atwaye inda abishaka ikosa riri. Oya ntiyarabishaka ahubwo vyarashitse gusa nta kundi ari kubigira. Yashitse gute kandi yavuze yuko yabitwaye abishaka. Oya nukwiremesha. None acagira gute? Biremesha gute? General yaravuze yuko gutwara inda yarabishaka kandi abinezererewe. Niyo tubwira ko atarabishaka. Ku ruhande rwawe like ku ruhande rwawe uko ubibona gutwara inda kwa General ku ruhande rwawe ubibona gute? Ndibaza zabaye paraxide. Ntabyo yarashaka. Gusa nyene kugira nyene yirinda abantu avuga nenda bishaka. Urana aguma agira ama video nenda bishaka navyibushe. Ugiye si umutima mwiza ashaka. Wapi? Agera uvuga atarahangaye. Apana bisanzwe. Gusa nazo ushaka kubone gusa nyene Jean harabaho kuyakira. Yes, na Sat binovuga neza yuko nawe nyene yakoze post. Avuga ati umuntu yateye inda General ngo mumumbwirira akantu kamwe. Sinaho uri impamvu Sat yakoze ijya post. Hari impamvu. Ndi afise impamvu yavuze kandi andi afise impamvu yiwanje. Ku ruhande rwawe impamvu yiwawe ni. Je ko namubona sinenzi ko twarinda. N'ibintu yigira sinenzi ko twarinda. Nta nivyo naho nemera. Gusa ubu navyeme. Just ibintu General yigira
nyine Jean amenga ni umuntu w'umubire sana ntiwabona ko yogira ko yotwarinda kuba yayitwaye sana kuba yayitwaye byashitse kandi birababaje cyane nawe nyine arababaye hari ariko banza ureke gato yakwanzani uri kuravuga ngo birababaje ngo arababaye kandi Jinere ubwiwe avuga yuko anezerewe ameze ne like akavuga ko yanavyibu nta yindi shwafise ategetse kwereka ko ameze neza gusa hajya mu mutima iwe avuga ati arababaye sana ntashobora kubitwereka yoba baragute wamuteye indara mwemera ndakwereke namutwereke yaza ko baryohewe yari kuba Jean yari kumandugira mariage akatwereka umugabo wiwe mbere yuko abyara none nimba afite nayo baramuteye inda natwe je nzotekereza nyeretse umugabo wiwe umwanya umwe bavuga abantu benshi cyane natwereka umugabo yamuteye inda wibaza ko ariye mpamvu Jinere atarerekana washoboye kumutera je ndibaza baramwihakanye nawa muhungu hari umuhungu mbona bagirana ama video ibintu biki ntawe nkibona yego batwari ntawe nkibona kuva je natwa nimba yarirutse ntumbaze cyese ushaka gusanga ari yamuteye inda ntabyo nzi gusa Jinere natwereke kugira abantu bamuvuye ko natwereke umugabo wiwe abere ko wamuteye nibyo wumva ushaka je nibyo nshaka nimba hataragera oya reka aha ararushe yaba Jean batamwihakanye yatweretse umugabo wiwe nibyo wifuza wifuze ko natwereka umugabo we amadutekereze se w'umwana Jinere ngo bivuze ko bereka ngo papa w'umwana kugira ngo batekereze ariko ku ruhande rw'iwanje hari post y'umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu Burundi Sadbi shatura amabafure n'amabuye ni Sadbi yakoze post yafashe ifoto ya Jinere ifoto yerekana ko Jinere ashobora kuba afise inda ni Sadbi yaciye yandika avuga ati umuntu yateye inda Jinere ndashaka mungiriye akantu kamwe ariko je sinataye impamvu Sadbi yakoze iyo just ngo abantu benshi bibatangaza gute none Jinere yifata ni umenya ko yotwarinda afafise akantu nyene urabibona amasosho media yarayifatiye nta n'igihe none mani mbabari sakuvuga nabi nta n'igihe yaramaze mu industry nta n'umwaka ndibaza yarahamaze ariko ngo ibaze Mokenzi amaze imyaka n'imyaka mu muziki mbone ya Frère amaze imyaka n'imyaka mu muziki nta ndabaratwara aho muri mwubahwe bakobwa aho muri mwubahwe cyane ariko Sadbi yavuze ngo agakado umuntu yahaye agakado Jinere umumbwirira akajambo mubwirira akajambo Sadbi barafise oya nanje Jean nyene umuntu yateye inda Jinere nanje namwemeye cyane ukuntu namubona yifata n'ingene wamwemeye kubona yamuteye inda ubu tugiye kuronka amatuge Jean nyene yego cyane twatumurushe Jinere amwe yifata nk'umuhungu handi nk'umukobwa ubu tugiye uri umumama ubu tuzobona Jean wari yifata nk'umuhungu handi kwifata nk'umukobwa tugiye kubona nk'umumama sasa Sadbi ubaza ko ari iyihe mpamvu Sadbi yatumye akora ijya post kuri Jinere avuga ati umuntu yahaye agakado Jinere mumbwira akajambo kamwe wibaza ko Sadbi ari iyihe mpamvu ya post yamuryoheye Sadbi aryoherwa kubera ukuntu nyene yifata Jean ukuntu yitwara ntiwomenya ko bamutera inda yego nk'ubu uhuye na Jinere mu kano kanya nike kintu wo mubwira Jinere je no mazi pa umwana gusa wowe ikibazo ufise gusa umwana gusa ufise ikibazo cya papa yego natweke papa w'umwana ufise ikibazo cya papa yemera umwana namutwereke none ari umuntu akiyakana inda wowe kubera iki nkaho nteye inda wonyemera cyane bya vrai cyane urabisubiramo imbosi je ndashaka umpere message Jinere sasa je natuhuye no mubwira ati mugenzi ndazi kubabaye cyane ariko nababaye sirivuga ico nico ndiho ndanka kubera ko Jinere ubwiwe aravuga ko ameze neza aguma byibuha ngo afise amatama ngo niwe yemereye kutambara sentire wenyene acavuga ngo am pregnant erega ndakubaza simpaka tubwire Jean atwereke ibi igende wewe none je ndashobora kubwira ko meze neza ariko ntameze neza simpaka ndabwira ivyo wanje vyose hage ntiyo twe kababaye atweka kanezero ariko hage ahantu hose yirirwa mu vyari mwarababaye cyane gusa nibisanzwe byara uri umukobwa no usanga yarakoze mariage oya nta mariage oya why not usanga yarakoze mariage ahubwo atashatse ariko yatwetse umugabo wiwe wait bakoze Balo TV urashobora gusanga Jinere yarakoze mariage ahubwo atasohoye amafoto ya mariage izo nibwa menda byumvishije sinzi ku bandi ko mumaze kuvyumva je nibwa menda byumvira uramaze kuvyumva
urashobora gusanga barinyegeje urashobora gusanga yarakoze mariage oya binyegeje twe ntavyo tuziye natwe ku mugabo ne Maria abantu bose bakoze mariage urabana barabitwereka nawe je nshaka nyereka umugabo wese mubwire mwambaye sasa Jinera je kugira ndakuvuye ko nshaka uzonyereka umugabo wawe nzoce ndakureka n'ukuri kuri mandi baze n'abandi bantu bazokureka ariko gutwarinda ni vyiza umwana n'umuntu biravana n'igihe urimo yarageze naho yarari nivyo bikwiye ko atwarinda yarari he yarageze nyene ahantu yarari Jean ku masesho media yarashushe cyane urya mwana yarashushe cyane ako nyene ubuzima bw'umukobwa ni nk'ivoka bwo nonekara n'ingoka si nk'umuhungu like ubuzima bw'umukobwa ni nk'ivoka ushatse kuvuga nyene umwana n'umwanya ushaka kononekara bivanye n'ingene witwaye ubwononekaye n'ubwa simagana yivugire ngaho ubwononeka abakobwa ubwononeka abavyaye akenshi umukobwa avyaye hari ibintu ahagarika Jean agahinduka bivanye n'ingene yifata ariko Jinera urabona ko arafiringa kuba afise indameze pe yavyibushe harayonse ngo amatama yavyibushe n'igisusu yakiza kubera sinzi impamvu arafungura cyane hari igihe utwara inda Jean ikakugwa neza n'ahandi yitwara ukonda no kuvuga we yamuguye neza weco wifuza gusa ngo nuko yo kwereka papa w'umwana ese w'umwana hanyuma ngo ukagirane ariko dusubira inyuma gato ya kwanza birashobora gushika ugasanga se w'umwana ntiharagera kwa mwerekana time ikazogera akazomwerekana reka turindire urabizi bijya binani Jean inkundo z'abantu rabakundana umukobwa afise inda ntashobora kubyara Jean ataratwereka umugabo reka turinde ndibaza iminsi ntiragera dabuje warayibonye ibyo wagize ahubwo urashobora gusanga soya amafoto ya mariage wowe utaruzi ko yakoze mariage agasohora amafoto yagize we nawe Jinayo yoduhisha ibintu vyiwe arashobora kugira mariage muri Jinera naho bari muri toilette ari fata ifoto cyangwa video akatwereka mariage ni yatureka kutwereka arashobora kugira ka mariage kari kaga surprise like akabika amafoto hama inyuma yo kuvyara agaca abaha amafoto oya je niko ndamuzi oya ivyo ntavyo yogira oya je gusa ndarindire nyimba azotwereka umwana Jean papa w'umwana bifotoje afise inda turarindire ndarindire igihe cyose ndarindiriye bizo mariage uvuga mama ndarindiriye nzora bakuzi ba Roy TV je konda ku ruhande rw'iwanje ibaza ko gutwara inda n'umugisha kuba Jinera no musa afise inda je no vyita umugisha nubwo benshi baba like babivuga ukuntu nkuko Sabi nawe yabivuze mbega Sabi ariko Sabi nawe kajya ka message karashika ku mutima nta mutima mwiza yabishizemo ego lakini ajya amajambo Sabi yakoresheje ubona lakini amajambo ameze gute Jean nyene ukuntu ntari karaja no kumutwenga birimo Sabi no kumutwenga birimo kandi yanezerewe ko nanje natwaye inda ijya message ya Sabi ifite isiguro nyinshi like yanditse gute ntavyo nibuka gusa nyene Jean nyene ntavyo nitaye gusa nabonye message ya Sabi uravye message amajambo yakoresheje ngo no kumutwenga birimwo no kumutwenga Sabi yatwenze Jinera yego kubera ijya message yanditse nyene Jean ifite isiguro nyinshi simba siyo yabonye ubona yo bari ihe mpamvu Sabi yoba yabaye yaseye nk'utwenga Jinera erega Jean ukuntu Jinera hora yifata ku social media ntiworeka no gutwenga nawe nawe waratwenzereye oya je ndi umukobwa ndashobora kumutwenga nanje nkayitwara gusa je ndayitwara no ivyara kandi ntimwontwenga je no ndabisha kandi wereka umugabo wanje no wereka umugabo anyihakanye kandi nababwa je yaranyihakanye Gabisa yes bakozi ba Roy TV uyu rero ni wa msheri wa Dramati numva ko nawe abucangwa atware oya nakubwiye 2028 ko ya pano niho zogira niho nzovyara kubera kwanye ubu no banibwe cyane vraiment wibwe kubera nabanibwe ro wibwe kubera iki sindagisi kwanza manzi windengisi ushaka kugisaba kandi sita kuriye utayirira kurya je na mwana umushaka imana imbabari gusa ndamurose shano muvyara kwe gushaka kuvyara muri 2020 nzoba natekereje natuje nzoba Jean nzoba ntangwe kwemera ko noba umuvyeyi ubu sinoba umuvyeyi kweri ntavyo nshaka gusa bishitse no vyara Dramati byagenze gute Dramati ni bon ça va feedback ya Dramati message wamuhaye nibaza ko yamushikiriye yarapostinze arafata Jean ifoto yiwe yafasha Jean amanani amaju yanje ashira ku ifoto yiwe kuri nayibonye kuri Snapchat
nabiravye ndabibona ako nyine Jean nyine je iyo nkoze ibintu nkunda ko niraba canke ngo niyumviririze oya ibikorwa birivugira gusa nyine abandi barambwira ani wagize ibi twakubonye fresh sana hafi kujya kiganira abantu benshi bavuga ani usigara n'umustar ndaho ntabirenze ndasamye umusazi bari kanansarisha wewe nyene suri kuransarisha wewe nyene jewe drama mwese drama na dramatic dramatic akantu ya postings ye yashaka isura yanje nta n'umusheri nta n'umwe abantu bose barebye kumvugisha none murakenye mumutse n'abasheri kweli afa ba diaspora kweli dramatic yavuze akantu navuze gasarije niko yaciye afata waravuze gute navuze ko Jean Dramatic nawe umbwira ntwari kuri gusa no byemera nawe yombwira no byare no byemera ivyo nimvyo nacaje gupost ndago mubaze no mubaze Dramatic warasarije no ushaka nzobura umusheri basi wewe erega wowe Jean mwebwe mashobora kwitahura mvuga ati kite n'ikiganiro Jean nakazi ibintu nk'ivyo ariko abandi amakomande narabonye amakomande nagize n'ubwo bwo ko yasoma yose naragize ubwoba mvuga ati none mugira none mushaka ndabe ngo ari umutima ariko mukwana navuga ati Jean iki n'ikiganiro babashaka nyine Jean bakurikirane ibintu nk'ivyo nyene ani oui ndagushimire sana baba nanje nagushimire cyane kabisa agise bakoze ba TV ona ko bwije reka ndamushimire sana by the way wakoze kuduha time asante sana namwe murakoze cyane kuntumira kabisa agise bakoze ba TV reka ndagushimire sana wakoze subscribe botarayikora please ikora rero nakubwira ngo uzabona professional interview uzurahabwa update news kuri kamera wari kubona pass cameraman watumye image uyibona imeze neza cyane wagwana urabisoma dusubire gutaha ciao ciao Mutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico tarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV Chica